Je nitwa Mukamisha Gilene, nkaba ndubatse mfise abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2, hama nkaba ibyo nsanzwe nkora ndi umupharmacienne de formation. Ibindi nanje nkora kandi nkora mu mwanya muniniya ni guherekeza abamama ku bintu bijanye no konsa kugira ndabahanure ndabafashe nivyo nsanzwe nkora. Ukuntu vyatanguye natanguye ndabikora kuri jewe ni nonsa umwana wanje kuko je narumva yuko ntegezwa kumwonsa ndasoma ibitabo imbere yo kwibaruka ndasoma ibitabo ndagerageza kubirondera hama ndabishobora ku mwana wa mbere ndabishobora ku mwana wa kabiri kandi nkora akazi nuvuga ko kagoye kari ku bitaro kansaba kuguma ku kazi nkaca nkirirwayo muga mu nyuma cando nkaba mama baza barambaza ubishobora gute ufise akazi kagufata umwanya munini abana bakonka amezi 6 taco bavangiye bigenda gute cantangura gufasha umama umwe ntanguye kumufasha baca baragwira cantangura kuvuga ati ibi bintu kumenga ari ibintu byinshi ntazi ndavyiga hariho formation nagize ubu naho nkaba ndimwe novuga ko ari shirahamwe rizwi internationalement nibyo ryatanguye ku bintu vya allaitement yitwa la Lait League International. Ego tukaba tunakorana. Naje ndakunda kuvyumva mugabo manje kubabwira ko atari ukuri. Nkuko nkunze kubwira abavyeyi turetse n'ivyo biyeri canke abandi bavuga ngo babahe ivyo banywa amabere aca yisuka. Ikintu cambere n'abanigisha amaberebere igituma ugira amaberebere menshi ni konsa umwana atacu umuvangiye ukamwonsa atana kimwe umuvangiye. Mu Gifaransa nabivuga ngo c'est la loi de l'offre et de la demande. Uko umwana yonka akonka atacu uvanze ubwo nkuruvuga sefi civuga ati hariho demande nyinshi kama produisa amaberebere hama amaberere akaba menshi. Ibisigaye byose ndafite amabekiye ivyerekeye inzoga vyovyo je novuga nobidekonse nubwira abavyeyi bagenda ngo babahengo biyeri ubwira baronke amaberebere sivyo honyene icambere bironona novuga amaberebere y'umuvyeyi yonsa inzoga ayinyoye iraca mu maberebere iciye mu maberebere urumva umwana aronka. None hari umuntu yo kwifuza guha inzoga umwana akivuka honyene igitigu ciyo nikiba kirakomera. Umuntu akuze arashora nuvuga ku metaboliza mu mwanya inzoga zikamuva ku mubiri muga umwana igitigu ciyo nikirakomera. Nuvuga izindi ngaruka mbi iyo umuvyeyi anyoye zirya inzo nzoga urumva n'umwana araronkako. Ica kabiri umve yuko bironona ubwonko bw'umwana ugasanga ntakuze neza. Rero mu gihe bibaye hoho kenshi ugasanga ni kenshi umva byo urumva ukuntu vyonona umwana bivana na kangahe n'umwana ngena umva nk'umwana kivuka wawe akiri mutoyi. Ikindi naco novuga yuko nubabwira yuko atari vyiza urumva umwana unyoye kiyeri n'umwana aranyoye kiyeri bisigura iki umwana acitangura gusinzira hari abaca basinzira n'abandi badasinzira baca batangura kuba irite ugasanga ntibaguma hamwe ni amaka abiri. Rero nk'uyu asinzira ntashobora gufata neza ibere ngo yonke bisigura yuko konka ntibisubira kugenda neza ntasura kumenya ngene afata iryo bere kubera arasinziriye aguma asinzira. Ikindi gira ndakubwire ndana kwishura izo nzoga ziratuma amaberebere agabanuka uti kubera iki hariho hormone iyo umuvyeyi ariko aronsa hariho hormone zibiri zituma amaberebere aba menshi. Iyo hormone rero umuvyeyi ntaheza ayiriniba izo nzoga ziriniba iyo hormone ituma amaberebere abaho aba produit
wumva yuko production y'amaberebere acagabanuka, bisigura bijya bavangwa cyaba menshi ntabwo ari byo. Hama ikindi naco nuvuga umwana ntasubira kuvyibuha kuko ntariko aronka, ntariko arafata ibere, ariko arasinzira. Ubundi ndibuka kwa muganga nkikora ku bitaro baratuzanira abana ngo umwana ngo yanse gusinzira, ngo nasinzira, ugiye kumubaza usanga yanyoye inzoga. Umwana rero acagira ico bita trouble de sommeil, ntasinzire neza. Mu majambo make nukuri ibyo bintu n'amakosa kandi twatugeye nabi n'umwana. Ego subiye inyuma ku mugore yonsa, nababwiye ingene nuvuga ko je ari bibi. Mugabo hoho ku muvyeyi avuga ati, nuvuga kenshi baca bavuga, hari abavyeyi baca banka konsa bakaca prefera kunywa ikiyeri kugira ntiyonse. Je ico no hanura nk'uyu muvyeyi nyene akubarira ati jewe ca mpagarika konsa ninywera ko kayeri. Ivyo bakonseya uzi yuko uhava ufata ico kiyeri, banza uyakame kubera zija nzoga uzinyoye novuga zatenya pike mu umubiri nka après 36-90. Hama après amasaha 3 umuvyeyi arashobora gusohora naturellement izo nzoga. Nukuvuga ubanza uyakame imbere, hama wiyaranje yuko muri ayo masaha 4 umwana utaza kumwonsa. Nico novuga ku muntu byanse ko yihangana. Nico novuga mugabo jewe nobwira umuvyeyi abireke by'ukuri. Hama kucumba jije c'umugore umuvyeyi wungeze jovyo oya kandi oya nabisubiyemwo kirazira. Nta baragize ubushakashatsi ivyo rero washaka aho jewe yo la Rech League dukorana baragize ubushakashatsi, OMS n'andi nyene ama organisme baragize ubushakashatsi, barabona yuko nta se ntoyi ihari ritore habi ku mugore yibungenze. Bisigura yuko nyene atanzuga yufata. Umva aho onye no kwishara yuko kubera iki umwana ntabwo nagatoyi ametaboliza iyo, kandi izo nzoga umuvyeyi afashe zininjira mu maraso y'umwana. Hama ugasanga ni hahandi ufise umwana aroma malformation, ugasanga ufise umwana ageze uvyaye umwana afise malformation, uvyaye umwana atigera vyibuka, cyangwa umwana ntavyibuha agagira retard ya croissance ntakura. Aho simvuze ugasanga ari gihe bitaboneka ku mwana akivuka, mugabo ugasanga mu ishure ntakurikira, arafise ikibazo ca concentration, arafise ibibazo byinshi kandi vyatewe n'izo nzoga. Murumva yuko ari amakosa kandi bitarekuriwe na gato. Abavyeyi bahora banabibaza, je no babwira ntiba bihangane. Ego urumva amaberebere nuvuga ko amaberebere ari dynamique, sinkajya mata yifu bijya vyanditse kurya nyene nivyo babirimo. Muga amaberebere ni ikintu Imana yaduhaye, nuvuga c'est le lait sur mesure, nukuvuga niyo mata meza dukwiye guha abana bacu, arimo vyose. Kandi uko umwana aguma yonka aguma hahinduka, umva gitangura ari amazi, uko abandanya agashika ahantu composition gumihinduka. Rero igituma benshi bavuga ngo ni bibi, ntabwo twese hajewe nanjye nakuye ko nakora ku bitaro amaberebere narayakamya nkayasigira umwana nkayarungika. Mwibuke ko navuze yuko ikintu kizana amaberebere ari kumwonsa à la demande. Bisigura yuko benshi iyo bagiye gukazi bavuga ngo amaberebere ngo acahera, kwereke yaheze weza ngo nikiyeri cyabuze, ni kubera nta demande igihari. Rero je naca mpanura abavyeyi yakame kugira cerveau yoyo ntimenya ngo umwana ariko aronka cyane kurakama, ikibona ko demande iracahari. Rero ntabwo ari bibi. Kenshi baratinya ko arabona ngo amaberebere ngo asa nka yapfuye, ntabapfuye kubera nababwiye ko ari dynamique na maenzyme abarimwo abacitse ari guca usanga amazi ari hejuru canke gras iri hejuru amazi ari hasi. Kenshi niko babimeze, ugasanga umuvyeyi cagira ubwango yapfuye, ntaba yapfuye gusa
mu kuyashusha ntuyashusha ari uburyo wayashushamwo hama hari ukuntu ntuyajita n'inguvu kora ushobora kubona na enzyme mugabo ubu abavyeyi benshi barakamira abana babo amaberebere yabo ntacaba iyo wagerageje gukurikiza ukuntu yabika kandi si abafise frigo gusa n'abadafise frigo barashobora kuyakama hama amaberebere ntacaheza abe kandi nagira nswe ndabivuga ego vyiza nuko umwana yokonka nyene directement mugabo amaberebere wakamye aguma ari meza kure gusumba ya mata ugira umwana kure ego umwana uramwosa kuva kivuka cyane hari abantu bahora bavyihendako bakarindira gutaha ngo amaberebere ngo ntaraza alors que haruho amaberebere n'umuhondo amwe ya mbere amara imisi ntarenga 5 uza gutaha muhira yayindi yagiye kandi ajya niyo arimwo ibintu bifitiye akamaro umwana ni kuvuga uramwosa kuva kivuka gushika amezi 6 atakintu na kimwe umuvange ni kuvuga nta n'amazi umuha mama bacu badukunda canke abajya batwaramira uzumva ngo umwana ngo inyota iramwishe ngo muha amazi oya mu maberebere harimo amazi no kuvuga iyo bavuze allaitement exclusif nta kindi umuvangira gushika amezi 6 atakintu umuvangira hari abavyeyi bacu bahagarikira ngaha ngo barahejeje ntuburaheza amezi 6 umwana atanguye gufungura umwana abakeneye amata amaberebere no gusuma izo fungurwa ubandanya umwonsa gushika ashikana imyaka 2 ivyo nivyo OMS isaba gushika imyaka 2 ukabandanya umwonsa anafungura ego